akamo twagomba gutera abarundi bari ku migabane yose y'isi na cyane cyane ugwaruka riri muri bihugu byo muri Afrika, nakamo ko kumenya ukuntu umurundi yo kwitwara mu gihe ariko arasohoka aja mu kindi gihugu, kandi imbere yuko ahaguruka akamenya ibibazo ashobora guhura navyo. Uri umuhungu uzohura n'ibibazo by'ukwibwa, uzohura n'ibibazo byo guhendwa. Ivyo navyo tubivuga tubifatiye kuri babatindikeri. Ukaba uzi yuko ugira usohoke igihugu cy'u Burundi, ukaba uzi yuko wahawe umuntu ari wazokugida, ari wazokujana, ari wazogushikana ahantu ugiye, umenye ko uzohura n'ibibazo bikurikira: kwibwa, ivyo bintu janye ntabizoshikana; kugira urugendo runini udafungura utanwa amazi; guterwa ubwoba no gukorerwa ibindi bibazo byose bishoboka. Ukabuzi yuko ugomba kuzana n'umutindikeri, ico ni ikintu ca mbere. Ukabuzi yuko uri umwigeme, umenye ibibazo witeze guhura navyo. Nimba wowe uri umuntu w'umurundi utumye ko umuntu ava, umukobwa canke umugore ava mu Burundi, ukaba umutumye uwundi muntu w'umutindike, umuntu yitwa umutindikera, akaba ari umutumye uzi yuko umuhaye amafaranga azokuzanira uwo muntu gushika aho wowe umubwiye ko azomugushikanira. Umenye yuko uyo muntu ubwa mbere umuntu avuye mu Burundi, wowe wamwigeme, wowe wa mugore uzi yuko uvuye mu Burundi, umenye yuko ugiye guhura n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu, kuko ni ibintu by'amavyabaye, kandi duhiza kubivuga kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Kandi abantu bakora ivyo bintu bibaye ngombwa bashengezwe, abantu bashengezwe. Ari naco gituma twagomba gusaba ibiganiro nk'ibi inye turiko tuvuga ibintu by'akamaro nk'ibi. Jewe niko ndavyumva by'akamaro, ariko hari abantu kumbure babona yuko ari ibintu byo gufyina. Ibi genda bifata nk'ibintu by'akamaro bishobora gutanga, bigiteba kugira ikintu bihinduye muri societe y'abarundi bari mu mahanga. Uwo ukabuzi yuko uwo muntu akuzanye ari umutindikeri, yitwa ko umutindikeri, umuntu wahaye amafaranga ngo azogushikana iyo ugiye, umenye yuko uzohura n'ivyo bibazo byo gufatwa ku ngufu. Hariho abadahura navyo, bariho, ariko ku rugero ruto cyane, kumbure kubera yuko bo bihagazeko. Je ndazi umukobwa umwe byagenze uko nyene, umutindikera amubwiye ati jewe, aramunyegeza abandi bari kumwe, amujana mu cyumba cyawe nyine agomba kumushurashura. Yaramubwiye ati nimba wiyumvira yuko jewe ugomba kumfata ku ngufu, cyangwa ati ntavyo, aramubera ifuro ry'igiti kabisa. Aramubwiye ati ntibikunda, turagwana, kandi ahani wewe ndagushengeze je ngo mesubire mu Burundi, ntaco nasize nononye mu Burundi. Uyu mukobwa abonye ko ameze mwe nuko uyu mutindikeri yaragize ubwoba, yaragize ubwoba, aravuga ati uyu muntu we nagize benshi, uyu we warambere ifuro ry'igiti. Ico yaciye akora, amasakoshi yose yari afise y'impuzu y'ibintu byose, yari afise amatelefone byose. Yaramubwiye ati rero ko wabanse nta kibazo. Umutindikeri yaciye agomba kwerekana yuko umengo nta kibazo, reka tubandanye urugendo. Ibintu vyiwe byose byarataka, kandi biri mu mafaranga menshi cyane. Rero akamo twe tugomba gutera nako gukebura, kugira ngo umenye wewe nimba ugira ufata urugendo ukabuzi yuko utwawe n'umutindikeri, umenye ibibazo niyo uzohura navyo, umenye ko ari ibintu tuzoba twarakubwiye, umenye ati bya bibazo bambara ati nibire ndahuye navyo. Hanyuma ukaba ugira uhure n'ivyo bibazo, menya neza uvyitegurira ati niyo nashikiwe n'ibibazo nk'ibi nzovyitwaramo gute, nzobikora gute niyo nahura n'ibibazo nk'ibi. Kubera ibi turiko tubizana kubera ko hariho ibibazo biriko birashika muri iyi minsi no mu minsi iheze, aho habuze n'umuntu n'umwe asemerera, bigatuma ivyo bibazo biguma byisubiriza. None iherezo nirihe? Bizorangira bigenze gute? Rero niko kamo twagomba gutera, kugira ngo wewe uva mu Burundi uzanywe n'umutindikeri, umenye ko ivyo bibazo uvyitegure n'ukuntu uzovyitwaramwo. Kandi umuntu akubariye ija mukabona ko ari karakubesha, mukanurira amaso nawe umubarati ivyo bintu rambesha. Kandi uharura ibintu bibiri: kunsubiza mu Burundi y'inkuye canke kumbandanya ata kibazo na kimwe ngize. Ati kuko ngiye kugira ikibazo, twese turagenda mu gasho twese. Nda cyane. Kandi hari ikintu abantu batamenya, bajya abantu babavuye mu gihugu, uretse ko bwabo buga ni kintu munavuze ibintu abantu ko dushira mutwe ku bundi bwacu bukenye.
tukaguma twivuga si tubana nk'umuntu ari mu gihugu no munsi umubwira ati Burundi buratunze nyene shobeye umukuru yavuze ngo Burundi ni Edeni je namwe nabagira ba ni Edeni kwe nayivuze kera jewe mbere nuko je ntari umuntu nafise ijwi nk'ishika kure je nari umuntu kuva n'abantu spigane barabije nabwo tu Burundi ni Edeni ni paradizo mwibera mu hajya mugabo ugasanga umuntu ahari avuga ati wowe uvuga uko kuba ruriyo barabyumva agaca umuntu abaye hasuzugura n'urupapuro rwa pasiporo muhaye agaca afata ko mengo si urupapuro rufise akamaro urumva yopfu yatereye uyo muntu avuye hari akazino baramwumvisha neza ko iyi naho yifise baragufunga hari umuntu avuga ko ngo ufise pasiporo bagufunga hehe pasiporo yinga bagufunga hehe bagusubiza iwanyu uciye ku mupaka gusubiza ku mupaka bavuga ati nta visa tugura bagusubiza mu gasubira acha gufunga gute kwitwaze hari n'ikindi abantu batamenye bazi ko batindikira bo badafata n'abapolisi cyangwa abamigration barabafata bagatanga iturire none wahakuwe wo gihundi muntu akabanza kugutangira giturire nawe citangira rega hari nabo numvise ngo baca ko bafumu bakabahereza imiti ku buryo abapolisi abashikiye abahuha ibintu hanyuma bakaguma babandana narinze ngaba je cyane cyo nukonze abatindikire benshi babanza gutanga igiturire ku bamigration hanyuma bakaza hose niko bikorwa rero je nokebura abantu bavuye mu guna abantu batuma kabandi hako ayo mahera urinda kuyatanga iturire kugigira shikira umutindiki umupolisi cyo mu migration abanza guca ku mutindikera akabanza kuyajyako yatange directement nabo navyo yishikira ibwami na nene kabana regi ngone abani ibyo nyene umuntu akuvumenya ntiyoshika ibukuru wowe ko gutoshika ibukuru nawe yishigire kubera ko banza gutuma ubundi yibanza gutuma undi mukamwega niwaze kuva gusumbya je ndi bukari umutipe nigeze gushika cyambya ngurumva ngo wewe ngo ntugende hari aye ngurumva ngo ntageswa hari ngubuzi njana ngo atoke none kuri kumbwira ko tuko twumvikana butajewe kuri kunyaka mahera atageswa hari nzi ndiko numva ngo ndikumbwira namuga ntebana jewe narize ubwana ndeka ndishikira narishikiyo atanga kunyaka amahera umupolisi namuga ati nacyo na mu gicongeze je nta mahera fise buga twicaritseho mukanga ati batereka turagenda then namuga ikindi kimwe cyo nashembwe mu twari kumwe ubwoba bwerekana umuntu mu vyukuri atemera ukabona umaze kugira ubwoba ujya bwoba kujugumiza we ntiwemera kuko umuntu yaravutse kandi avuka rimwe kandi nimbo uyihohemwe no umunsi ndawite granje ko no munsi mwiza gutya ubundi bwo gupfa twategeza gupfa neza kandi ukafata ubyiteguriye utotegeza gupfa ni ngombwa none utinyiki imbwira ikintu utinya uno munsi urupfu rutinya ntutsorwa na urutinya reka tugushikira none ngo utinyiki baho rero uzi neza ko ubeho basi nk'intare mugubeho umunsi umwe hakuba nk'intama ubaho imyaka ijana iyo mantete abandi twinjire mu mutwe izotuma tuba abantu imyaka mugayo umenye kuvuga ukuri kandi umenye kwankiyima ko batinda chance kandi umuntu umaze kumuga ati kinongere ko ndakize aragutinya reka ashagutinya cyane cyane abo batindikira umubwiye ati ibintu uri kurakora n'amanyanga ati kandi ndashobora kugushengeza inza cyane ashagutinya rero ako kamo turiko turagatera kandi abarundi bari mu basanzwe baba muri ibi bihugu ibintu nk'ivyo onye iyo mumaze kubona ko hariho umurundi yataye akaranga k'uburundi yataye umutima ata mutima kigira uyu muntu no kumuharira ivomo kubera ko uyo muntu akora ayo mabi yose ariko kabandano yizegwa n'abantu benshi abantu ntabwo tumeze ntutse abantu tumeze abantu banirumveko abantu nabivuga bacabana nzi baje mfatwamo ni ukuvuga ibintu bikaba bikihereranya abantu batatu urubyumva ngo n'ibintu bisanzwe n'ibintu bisanzwe ngo byabaye ngo nta kibazo na kimwe cyabaye ibyo bintu bikererwa n'abantu batatu ayo mabi akaca aguma muri abo bantu batatu akarangira uko nyene wamutindikere acagira inguvu ahubwo yego abandanya azokora ayo mabi none bizobandanya gushika he abantu tukaba tubifise turi abantu babashinga naye turi abantu babagabo turi abantu bategerezwa kuvuga ukuri babafasoni ariko rero kaba abantu baciye bugufi baciye novuga se guca bugufi ahubwo nukuba abantu nyene batiyemera n'ubutindi ukumva yuko ibintu bishobora gushika amabi umuntu yagize ntubishengeze abantu bose ntibabimenye bishire ku mugaragaro ubone bose babimenye uvuga ati uyu muntu naka ntihazogire jewe naburi nagomba gusaba kuko hari ibintu byigeze gushika hariho n'ama message nguma mbona nk'umurundi akiba ahantu kanaka
bagashobora bamushyira kuri Facebook bakamushyira kuri WhatsApp ego ivyo bintu mu gihe abativye ni crime wowe uri kurabikora uri kurakora ariko kandi hariho umuntu mu kumushengeza muri community hamwe ta muntu numwe asubira kumwizera rega abantu nawe aracabona n'umuntu numwe amutuma agaca bihera kubera iki byagiye ku mugaragaro je nibaza yuko umuntu yakoze amahano nkayo onye nimba atabubasha na bumwe ufise bwo gushobora kugumushira imbere y'ubutungane fuma umushengeza muri community ntihagire umuntu asubira kumwizera ariko kandi gute umuntu yoshobora gukora crime namwe mukabona ko ari crime mukabura uburyo bwo kumushengeza mbenda gwakabatse kibazo kimwe bazi ko mu gihugu amabi yakorerwa mu madini sivyo hari abatanguje zo kumara zose babivuga sivyo mwisengero ntababazi ingeso y'umupasiteri Metsuko uye nta kantu kubona gifise kuko nabo baragwara mu mutwe hajya uravyumva ntibamushengeze kubera ko igihagarara afise abantu baca batinya kuvuga turi muri society y'u Burundi Metsuko aho wakorewe ikibi baguterwa bwati ntunyacire ko ahubwo kivuze niho biba bibi gusumba wowe niwo bigusumba uravyumva society turi mu gani meze rero nobwira abantu kabisa tubwiriza guhindura uwo muco Metsuko kuko n'umuco mubi umuntu nimba yafashwe ku nguvu agashurashuzwa akaba traumatize ngaha mu bwonko psychologiquement abantu bamwitugira zona kirerezo twari n'ikibazo kinini kose ashobora kumenya kubiha n'ubundi rugo kuvyara navyo kuko burya hari abantu bibaza ngo kuvyarwa n'umuvyeyi ico umutara ko n'isura gusa nshanko gusa nawe ku mubiri mbwa ntibaze ko n'inyifato navyo ari ibintu navyo ukura ku muvyeyi rero ico nuhanura abantu nukumenya ko iyo umuntu yagiye ikibazo nk'ico oye kira gihugu cyose kirafise ikigo ibigo bifasha abakenyezi bashorashuje ku nguvu ibihugu byose ku isi nyagihugu na kimwe kwisi kirafise ibigo nk'ivyo oye kandi iyo bafite cyangwa tatufise baragufasha kuko bafite n'ubushobozi bashaka gufasha nkarore bagushyikiza mu gihugu iwacu uva nta cyangwa ngo bufise ndavyumva wibaza nawo buri ngaha akavugatije nta passport ufise yatakaye ugacugana muri migration ntabwo usubitse wewe umaze kuyishikana kwanza nta muntu n'umwe asubira kugufasha ntabwo uyishikanye rero twabwira abantu kabisa muhe kubwo bwoba barundi ture kubwoba abarundi turatunze abarundi turatunze nabisubiye mu ncuro nyinshi abarundi turatunze uburundi bwo ndabwihotse nta nibyo ko tunahari uburundi buratunze isi ndavuga gataka ahubwo imigenderanire twebwe dufite hagati yacu niyo ituma dukoresha nabi bya butunzi bigaca bonka umenga twobwanka abo umuntu ukumva umenga uburundi abuvuyemo kumenga avuga ati ari mu gihugu avuga ati jewe nofuma mbona mbayeho nabi ndahandi hakono bahanda ngaha mu Burundi mugaba kibagira neza ko aho ari mu Burundi ni habayeho neza usumbiye rezo yazobaroye ndavyumva rero kabisa ico kintu cy'ubwoba umuntu wese nico identity bwo bafise bwari bwo hanyuma yige kuguheba nimba ubonye ikintu cyo ushoboye naco batsa saba ubufasha hama kandi abarundi twige gufasha n'ukuri mwege muri abantu twavuze ko turi abantu bapfaso bine bacinga nayo turi hano twabonye umuntu yaje avuye mu gihugu yashurashujwe buga twicaye turondera inyishu turashaka gutora inyishu kandi bavuga bango ubugirigiri bugira babiri tugiye hamwe dufise ingwara nimwe turashaka kwitora inyishu nimba dushaka ko hamwe nyanga tuma tunyegeranyegera tuzobikirana njye numva ari njye ragitkoraga abana ubwo niko shaka tugomba dupambane dupamwe ku bigo rw'edo ico zenzorondera cyonyere gusa nikuzonda kubaho neza nkoresha impapuro zikwiye sivyo nico cyonyere gusa nakoze umwana we ati wakoze igipapa nakoze ibi byampa mangano nawe hera ivyo ntibikwiye kweri kandi bazi kubigize hangiro biraba nta nakimwe gashoboka ikintu cyo gutekereza hano kirashoboka hanze turekere kuyimvira kukena ukumva ko bukena cyo kintu nyine ukwiriye kuko ico kintu umva ko ukwiriye nico gisabije nyene ubwo nibwo by'abantu batazi rero ugombe gukebura kandi ndanabwira n'abantu ibi turiko turavuga ntituko turondera ama views ntituko turondera ama views haba namba ibi turiko turakora turiko dushaka gukebura societe ndundi iri cyane muri ibi bihugu byo muri Afrika yo hepfo simvuze ko ahandi hantu bitaba biraba ariko abandi bahereye aho handi hantu nabo nibavuge ndiko tuko dushaka yuko hariho ibintu bimwe bishobora guhagarara kandi bigafasha bikazobera byiza
uruvyaro rwacu n'abazodusubirira kubera ko igihugu ca Mozambique batwirukana bareka nta gihe na kimwe kizigera kibaho ata murundi ari muri Mozambique bagombe batwirukane twese dusubire ariko nta gihe na kimwe kizokigera kibaho ata murundi ari muri Mozambique igihe Mozambique izoba ihari hazoba hari n'umurundi kubera ko hariho intango yabaye nimba hariho umwe canke babiri bamaze kuhahonyoza ikirenge vyaramaze kuba kubera ko haramaze kuba uruhererekane rw'amageneration ngaha anye rero nimba ayo uruhererekane rwaramaze kuba abantu hakaba hariho harabi ibibazo muri iyo community ntibitorerwe inyishu ikibazo kiri kuri abo bantu nyene nibwo kamo rero turiko turatera dushaka impinduka dushaka yuko umurundi ahari hose nahahonyora yumva ko ari umurundi kandi ari fier yo kuba umurundi avyumva waba uri mu makosa waba utari mu makosa iraba ko kuntu amakosa uyavamwo amakosa yo kutagira ibyangombwa niyo ndiko ndavuga iraba kuntu yavamwo mugabo uyishigikira uri hose nimba ugeze ku rugero urenganya ugakubagurwa ukagirirwa ibintu novuga bya bindi byaba muri esclavage uko nimba umuntu agufasha agufata akakuboha agukorera ikibi kigaragara kugira agushikane ku kintu kanaka hanyuma nawe ukavyemera ni esclavage ega ni ikorwa ni kirakogwa esclavage irikikogwa n'umuntu muvuga ururimi rumwe umuntu uzi nahaba mu Burundi niho kabazungu baroroherwa gukora abazungu ahubwo baraberanda baroroherwa none umuntu muvuga ururimi rumwe umuntu urazi nahaba urazi n'umuryango wiwe akagufata nabi akagufata ku nguvu akagukorera iyo ibintu byose bibaho bibi kandi ukabyihanganira ukabihora uwo muntu ntunamushengeze jewe nofuma ndagushengeza ukaja mu butungane ugahanwa mpafuma asubira no mu Burundi wanashima kubera ko ivyo bintu tugumye tubishiramwo ibintu vyo kwengereka duhorere ngaha bizorangira bibaye bibi gusumba kandi twese tuvuga ati byaba tubona nera byo bigeze uzosanga na generation yacu abadukomokako nabo bagira ibindi bibazo bavuga ati aba bandi badutanguye nibo batubereye nabi hanyuma hari ikindi kintu agomba nkebore gato no guciriyemo iyo abazungu bagomba kuvuga baje muri Afrika akaba datingiye mu Burundi aca banze tuza kuri Google akaronde mu Burundi bavuga indimi izihe nabyo uzosanga n'umudagi ukabona arakerageza agafaransa arati bonjour comment ça va tweza ngo mu Faransa tweza ngo mu Faransa mbwa atari katacavuga atacazi kubera ati ko mu Burundi igifaransa basanga abarundi bibaza ngo umuzungu wese ngo zigifaransa n'abatari ibyo nabyo agiye Tanzania akiranje akamenya gasori gakeya akamenya basi ndiyo bwana mbwana abantu ko bavuga nabyo rero nawe niba uvuye mu Burundi gerageza kuraba igihigundo yemo bavuga indimi zihe nk'ubu ngiye muri Mozambique ukabutse kumenye basi na bonjour none bigoye ko ntambona abantu babishira ko ubona shira ku mastatingo bondi yako mushita ama novela ntibayaraba amuga bari muri original mu kinze mu giportugais muri Brazil uravyumva aho baza abantu bari abakobwa bari mu gihugu ajya amafabel ntahatse barahatse ni ukuvuga rero umaze uzi ko uzofata urugendo uva mu gihugu uja mu Burundi uja muri Mozambique nk'akarorero ukabuza ati bakaba kwega ati indimi avuga muri Mozambique zingana uko avuga igiportugais niko gukorera kumenya ko rusanga rufise bifitane n'inkuru ni shote ni langue cousine langue française niko nojude ni nka mu vya ngo ikundi ngiye kwanda bavyumva uvuga ati ngo mama amezi abiri niga kuramukanya kuvuga ati saba gufasha uravyumva uravyumva ico nyene gusa ndashonje mfise inyota naho ngo mugateresha ama application yaruzuye ushaka canke nagize ikibazo kiniki nagombere mbere akarore hari umushimwa yigeze kumusanga mu shop ndiko ndadandarizamwo araburi kintu kimakeneye biramugora acafata yandika mu telefone mu gishene ciwabo ama application yaruzuye yandikamwo nagiye mbona hanyerekana hanse vinagre no vani vinegre cyandagimuha urashaka nkaho ufata umupolisi ukandika ibintu gacumwere kukubuye akacasoma aragufasha n'abarundi mwe muri jiji mubiye abantu bacyubwenge abantu turacyubwenge kini kitubuze nubwo bwoba bigatuma turi abantu bahagaze ku isi umenga sifuri honyori isi wumva ko ihagatseko bavyo nico bitesting doso hanyuma ikindi bavuga ngo ini forte accepter et à moitié pardonner umuntu wese
naye bari umuntu akora ikibi umaze ngo ati nikuri mbabarira uravyumva mbabarira uyu muntu ashaka kuba n'ikikwenda bagira kiragabanuka mvuze iri kubera iki urashaka ko hakarobaza n'umutendekere kumana nukoreka gufata nabi nk'abakaro umukobwa washurashujwe wegeye mu post kaboti ciyewe ukandika muri application kubari ukandika mu telefone ugacunga ati je nakubaguwe aramuhana kandi cyane bwose kabisa aramuhana rero urashaka ati je nakoshe n'ivyo naje mu buryo butazi yambeshe uravyumva passport yanje la y'imyaka mbyango ngahane ibinje ata passport uravyumva kuko niko bakora umfa gushika urenga Tanzania cyangwa gatetse na passport hinjira ngaha hari n'abantu benshi baze ngo passport ngo yo mu Burundi ngo ninje ngo nishika ngo muri South Africa sivyo barabahenda umaze kumeka mpoze kamugati jego nakoze amakosa ndama passport yanje kandi passport ari yiwanje azokumviriza kandi acamuhana kubera ko ni wasanze aza ahantu yakoze amakosa yatsi abatindikere bagenda barabunda kubera ko babatse kije bakora bitemewe n'amategeko mugabo ni kwego tubahaye inkwigi mu misango twe tuyakora ubucakara tubwikora twebwe nyine tubihagarike frame n'ukuri. Ikindi kintu nagomba gukebura abarundi hariho igihe wumva umuntu ariko aratanga message kanaka yo guhanura canke yo gukebura ucu utangura kwiyumvira ngo nuko shango wibereyeho neza ngo nuko shango washitseho ngo nuko shango wingo byakugendekeye ukunuko sivyo nimba jewe nshobora kuba atakibazo na kimwe nagize muga nkabambona abafise ibibazo ni iki bintwara kubivuga bivuge hariho wigeze kuvuga ati burya anye abantu atakintu bafasha societe abantu atakintu batererera societe niho bagerageza kwishira imbere kubera iki bakoresha uruyere kandi niba abantu baca bemera ariko wa muntu yumva ko ari nyamugaye wa muntu w'intungane kubera ko wewe abifata nk'uko umengo kwishira imbere ni ibintu bibi kuri we uwo muntu ntiyemerwa muri societe nta muntu n'umwe ari mu muhanigwere rero nico ndagomba gukebura nukuri abantu bumva ko neza bashikiwe n'ibibazo bo vyihorera bakavyihereranya ico kintu ni kibi cyane gose ibibazo nimba byagushikiye bishira habona wabikoze ahano canke ahanugwe kugira ngo turandurane n'imizi ibibazo bishikira ugwaruka bishikira abandi bantu bose barenga muri ibi bihugu canke ba muri ibi bihugu kandi tubifashe mu bintu twese bizoshoboka bizogenda neza. Hanyuma nagomba kubashimira cyane nongera ndabasaba gusangiza ubu butumwa abantu bose uzi yuko bashobora kugira aho bahuriye n'iyi message ubasangiza ubutumwa kugira ngo turabe yuko hari ico twoshobora gukemura mu bibazo abarundi bahura muri ibi bihugu byo muri Afrika y'Epfo. Nagomba kubashimira nongera ndabasaba kudukurikirana kandi mugira na partage ku bantu benshi kugira ngo ibi turiko turavuga hano bigira inyishu ico bitanze muri societe ndundi. Yego naje mu kurangiza nagomba ndababwira yuko burya iyo umuntu azi ico akeneye isi iriho kugira ngo igufashe kubigushikiriza. Rero wa muntu we uri mu gihugu menya amakuru ndwande yaronderahe amakuru yo nayahe ndazi neza uyitaye kuko ati ngoma ndera abantu mu gihugu cyari cyo cyose urabaronka kandi ntimufate ko twese turi ino turabana babi ati abakirushu bahari atamvuga kuri zihari zirahari. Rero rondera ayo makuru hanyuma ikindi kinacho umurunda hari abinyankamugayo ubu umuntu wumva ko kabisa uri umuntu uri fiye no kumurundi wumve ko utoje urafatwa nabi wari wose gufata uko yishakiye kandi buryo kivugo ni cyakindi nyene turi kumwe twese birashoboka. Ingorane niyo zihabaye ziba zihishemwo intunze cyo bita ibakwe bihambaye uko ikibazo kiba kinini niko niba ko bari nini jewe ndabwira barundi ingorane n'umunsi abantu bone bako tuvuga dusimwe umunsi ngo ingorane nyinshi mu bundi zirahari uko ziba nyinshi nuko hajya ahantu hari amafaranga gusukandagira ukemikira kibazo cyo ukemura n'amafaranga kira kibazo cyo ukemura n'amafaranga ugakemura kibazo abarundi hanze abantu benshi we uronka amafaranga aca kukizanira navyumva. Rero iki kibazo nibwo tubona ko ari kibazo twese abantu dufise ingene ugwaruka gusoho igihugu rukagenda hanze rukabaho nabi byari baravuze muri Kenya bariko barafatwa bagenda kudanza ibitumbura batata byangombwa bafise navyumva babafunga
uno mutwe kucya tukabikema twegabana turi hamwe kizovamwo ibako kuburyo umuntu azavuga ati bwa Burundi no kukwere harakenewe kuko Burundi bwira kera gahora butunze tukeneye no munsi ihange no ryari ngene tubyigiye igo gikungahaye kandi tenda vuga demes wasani ntazogera kuko umurundi umwe ni yatera imbere akabatije ngo manteze imbere babiri ni bane ni 8 16 zadukwiye twese kwikira kiganiro gisangiza abandi ugomba rero kugira jeme jomamfu ugagisangiza abandi ntabwo gishikira kimufashe murakoze ciao